Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo igice 13 umurongo w'8. Ikete rizunguruka ni 23. Gitugutu 1980. Ndabaramukije mwese bimwe bivuye mu mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo n'aya majambo yo mu Baheburayo 13 umurongo wa 20-21. Imana nyina amahoro imwe yakura umwami wacu Yesu Kristo mu bapfuye, ari we mwungere mukuru w'intama, imukuje amaraso y'isezerano ridashira, ibe ariyo ibatunganya gose mu ciza cose, kugira ngo mukore ivyigomba, ikorera muri mwebwe ibishimwa mu nyonga zayo kubwa Yesu Kristo. Icubahiro kibe icayo ibe bitazoshira. Amen. Imana ni Imana y'amahoro kandi nabo yacunguye n'abana b'amahoro. Haranditswe ngo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, aho mvomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya. Ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo vyagezwe biri mu mabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwansi. Abanyefeso igice 2 umurongo wa 14-16. Ayo majambo sayagaragara mu nsobanuro, ariko mu by'ukuri n'amajambo y'Imana abonamwo gusohora mu buzima bw'abacunguwe bose. Kubw'umusaraba, ubwansi n'igihome cadutandukanya byarakuweho. Icadutandukanya carakuweho, gisubirizwa n'ikidufatanya. Ivyanditswe vyera vyiyumvira uko bivuga. Umuntu yavutse ubwa kabiri ni uw'amahoro. Niba umuntu atari uw'amahoro, nuko atigeze ahindurwa musha. Aho bashira ku ruhande igihugu cyo gucungura gitunganye carangiye, bagategeka ugutsindanishirizwa bivuye ku vyagezwe, aho niho hagaruka ukundi gusha bwa bwansi bwa kera, bigatanga inzankane. Aho rero no mu bana b'Imana hacatangura ugutongana n'impari, hakazukamwo urwanko ruzana imishamirano udashobora gusanga canke kwibaza ko vyoba no mu batizera. Ariko rero bivuye ku kwizera, turahagarara atakituzibira ku gikorwa co gucungura. Yesu Kristo agahagarara nk'utuvugira, ahaririza urega bene data. Amaraso yiwe niyo aduhuza kubw'imbabazi no kutwuzuza. Abantu bagahindurwa basha mu bwina bwabo, bagacika abantu batanga amahoro. Twe twasubirijwe hamwe n'Imana, turashobora kwishima kubw'ubuntu bunesha urubanza. Ikibazo c'ideni ryacu rimwe burundu carashizwe ahabona, kuko amakosa yacu yose yashizwe kuri we, yikoreye ibyaha byacu n'izacu ngwara. Niwe mahoro yacu kandi muhuza wacu. Mu mucunguzi wacu hari agakiza no gukira ingwara, kuko Imana yaduhaye agakiza kuzuye muri Kristo. Ubwo nibwo butumwa buhoraho ibihe bidashira. Mu gihe ubwansi bwari ku rwego rwo hejuru cane, hamwe umwami yari hafi yo gutembagaza igihome cadutandukanya, ubushobozi bw'umwiza bwaragavye igitero simusiga ku mwami w'amahoro. Uko bamuhemukiye, bakamushira mu maboko y'Abayuda, bakamurementaniriza, bakamucira kwiteka, bakamwambika isoni ahibonekeza, gushika kumumanika ku musaraba. Ibyo byose yarabibabajwe, atigeze yugurura umunwa nk'umwagazi ujanwe kw'icuniro. Naho biruko ntibirarangira, kuko Imana iracakurikirana intumbero yo hejuru cane mu mugambi w'agakiza, mbere uwo abigishwa b'umwami Yesu batashobora gutahura. Biyumvira ukundi uko ibintu vyari bigomba kugenda. Rero biciye mu kuzuka, ubuzima bushasha bwarabonetse kuri abo bose bapfanye na Kristo bakazuranwa nawe. Ubuzima bw'Imana ntibushobora gukugwaho no guhemukirwa canke n'urupfu.
igihushane ubuzima bw'Imana bwarabonetse boza ku rubuto rw'Imana. Abahungu n'abakobwa b'Imana bose bafise umugabane ku mibabaro, ku rupfu, ku kuzuka, guhindurwa no kuduzwa kwa Yesu Kristo. Nta n'umwe yoburizamwo igikorwa c'Imana co gucungura caherahejwe muri Yesu Kristo. Turasoma mu Bitesalonika ba mbere igice ca mbere umurongo wa 14 ngo kuko tuzi yuko Yesu yapfuye kandi akazuka, turazi kandi ko Imana ku bwa Yesu izogarukana abapfuye hamwe nawe. Imana ni umwami aganza ubugingo n'urupfu. Abavuye muri uyu mubiri hano ku isi barabandanya kubaho ku bw'Imana mu buryo bw'impwemu. Ku bw'amaraso y'isezerano rihoraho, Imana nyina amahoro yakuye mu rupfu umwami w'amahoro, umwungere mukuru w'intama, ari we mwami wacu Yesu Kristo. Mwemu w'Imana we bushobozi buzima ntihari gushobora kubikora iyo amaraso y'isezerano rihoraho ataba yari yaramenywe. Uko nyene niko biri kubemeye ikimazi c'impongano y'ivyaha ca Yesu Kristo, bafise ukwizera gukoreshwa na mpwemu. Ntitwabambanywe gusa n'umwami, ariko twazuranywe nawe duhabwa ubugingo bushasha, kandi yaradutsindanishirije mu buryo butunganye ku bw'igikorwa c'agakiza cakozwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Intumwa yerekana iciyumviro c'uko Imana iduha ivyiza byose bikenewe kugira ngo dukore ibyo igomba. Igihambaye mu bwami bw'Imana si uko ukugomba k'umuntu kuranguka, ariko ni uko haranguka ukugomba kw'Imana konyene. Si uko imigambi yacu yoja mu ngiro, ariko umugambi w'Imana uwo yateguye kera. Yatumenyesheje ukugomba kwayo biciye mu ijambo ryiwe rihishuwe. Adushoboze mu kuduha inkomezi ngo dukore ibyo agomba. Ariko birakwiye ko we nyene ashira muri twebwe ibimuhimbara. Nico ashobora gukorerera mu biwe ku bwa mpwemu wiwe kizohagarara imbere yiwe. Nico gituma ari itegeko ko twishira munsi y'uburongozi bwa mpwemu wiwe. Iryo ribe isengesho ryacu ryo kwizera rishika imbere y'intebe y'Imana, kandi yishugwe n'Imana ubwayo, kugira ngo iduhe ibyiza byose bikenewe bidufasha gukora ibyo agomba, kandi ashire muri twebwe gukora ibimuhimbara. Aho rero ntazoba ari umuntu, ariko azobe ari Imana ihabwa icubahiro muri byose na hose ku bwa Yesu Kristo. Abashibamyi ku bihome by'Isiyoni. Iyo ari ibijanye n'ibihe vya politike ku rwego mpuzamakungu hamwe na Isirayeli, aho biba bikwiye ko tubigabako mu buryo budasanzwe. Muri rusangi, umukozi w'Imana ntaco afise co kuvuga ku vya politike, nta nico afise kuvuga ku vy'amadini n'imigambwe ya Gikristo itandukanye. Igihe cose ibango ry'Imana ryahawe umukozi wayo, ntihigeze haba gufatwa ivyemezo imbere y'abanyamadini, ariko ivyo vyagenegwa abatega ugutwi ubutumwa bw'Imana ubuza buhuje n'ijambo Imana yahishuriye abavugishwa nayo. Ni ikintu c'ububasha kandi kitunyiganyiza kumenya ryari, hehe, n'intumbero iyahe umuhamagaro w'Imana wahawe umukozi wayo. Abizeye bose ubutumwa bw'igihe c'iherezo bazokwemeza ko ubukozi bwa Mwene Data Branham butegerezwa kwemerwa, kubahwa, kandi ko ivyo yatangaje bihuye na Bibiliya bitegerezwa gushigwa mu bikorwa. Birakwiye kandi ko tuvuga aho nyene ko hariho amerekezo atandukanye yahawe buno butumwa n'insobanuro zitandukanye zidashobora guhuza. Nico gituma uyu munsi hakiri abiyitirira Branham nk'uko kera hariho abiyitirira Mose canke Aburahamu, kandi batari mu kugomba kw'Imana. Mu bihe bikomeye nk'ibi by'uyu munsi dufise ibanga rihambaye ku bw'ubwoko bw'Imana.
Inyuma y'uko Mwene Data Branham yarangije ubukozi bwiwe, turakeneye n'umwimenyerezo w'ivyabukurikira. Tudakekeranya ko umwami wacu acishije kuguhumekerwa kwa Mpwemu Yera, uno munsi aravugira mu majambo yaciye ku minwa y'abakozi biwe, abahanuzi n'intumwa. Uko niko kandi atubwira mu buryo butumbereye acishije mu butumwa bwiza bwavuzwe na Mwene Data Branham, buhuje neza mu mpande zose n'ibishingantahe by'ivyanditswe vyera. Iyo ari ibintu byo mu bwami bw'Imana, dutegerezwa guhagararana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ryahishuwe na Mpwemu Yera. Ariko kugira umuntu arangure ibango ry'ubukozi, ategerezwa kuba yarahamagawe, yarashizweho n'Imana ubwayo. Bitari uko twoba tubereye ibitsitaza abandi, tukazana imivurungano n'ugwijiji mu bwami bw'Imana. Nk'uko uwavugishwa n'Imana Daniyeli muri Daniyeli 9 guhera ku murongo wa 1 gushika ku 3 yasomye mu wavugishwa n'Imana Yeremiya kugira ngo amenye kandi atahuzwe igihe ubwoko bw'Abisirayeli bategerezwa gusubira mu gihugu cabo, niko natwe dutegerezwa kurondera mu ijambo ry'Imana ryahishuwe kugira ngo tumenye neza igihe tubayemo. Nk'uko Mikaya yahaye Ahabu ubutumwa bw'Imana buhuje neza n'ubuhanuzi bw'abavugishwa n'Imana Eliya, nico cifuzo c'umutima wanje ngo nereke neza ubwoko bw'Imana mu kuri kose ibiriko birashika ubu, kandi mbikore mu buryo buroranye n'abahanuzi n'intumwa kandi n'ubutumwa bwa Mwene Data Branham yahawe n'Imana. Turagomba gusenga dushimitse, twizeye ko umwami wacu azugurura kandi akamurikira ivyiyumviro vyacu mu mpwemu no mu gutahuzwa, kugira ngo bivuye ku buntu abana b'Imana bahabwe uburongozi bugororotse mu gihe gikwiriye. Ubuhanuzi buhinduka ukuri. Mwene Data Branham yaravuze ati, nimwaba mushaka kumenya isaha, murabe isaha yanyu. Niba ari umunsi w'iyinga mushaka kumenya, murabe ku kirangamisi. Ariko nimwashaka kumenya isaha aho igeze y'ibihe by'isi, murabe kuri Isirayeli. Hari uwerekanye Isirayeli nk'urushinge rwa zahabu rw'isaha y'ibihe by'Imana. Naho ubwo bwoko busuzugurwa n'isi yose, nta munsi urengana butavuzwe mu binyamakuru canke mu bishikirizwa. Muri ano mayinga canke ano mezi arangiye, ibintu byinshi byarahindutse, kandi turashobora kwitega ko abisi bazotegerezwa guhangana n'urukurikirane rw'ibintu byose bizoyishikira. Tuvuze Uburusiya mu izina, si ku mpamvu za politike, ariko nuko ico gihugu gitegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gihe c'iherezo nk'uko ubuhanuzi bubivuga. Uhereye mu 1933 umwami yabwiye Mwene Data Branham ati, wiyubare ku Burusiya, wiyubare ku Burusiya, umwami w'iburaruko. Nk'uko mubizi, ubwanje naragiye mu Burusiya, kandi nubabwira ko ku isi atabundi bwoko buriho bwogereranywa n'ubwoko bw'Abasirave. Mu buryo bwinshi baba bateye imbere kuturusha, ariko hano ni mu bijanye n'umugambi w'agakiza uwavuzwe kera muri Bibiliya. Inyandiko z'ivya banditse by'abantu zandikwa bigiheza kuba, bavugamo ivyabaye, ariko bitandukanye n'inkuru y'agakiza k'Imana mu mwuzuro wayo, yanditswe kera imbere y'ibihe nk'imyaka 1000. Ibigomba kuzoshika byose byamaze gutangazwa uhereye mu itanguriro gushitsa mu byahishuriwe Yohana. Aho niho Bibiliya itandukaniye n'ibindi bitabo byose byo ku isi. Iyo bijanye na Isirayeli hamwe n'ayandi moko abahahaza akabagabako ibitero, imitima yacu irababara. Iyo kandi twiyumviriye ku iherezo ry'abansi ba Isirayeli ko bazogesezwa, turagira ububabare bw'ubwina mu mitima yacu. Ntibitunezereza na gato, ariko twubaha gusa mu kubaha kw'ibwina
mu mitima ingingo z'Imana. Ni Imana umwami we mu kumenya kwiwe kw'ibintu byose yashobora kubona byose imbere y'igihe bihuye no kugomba kwiwe. Niwe isi yose izoha ubwiza n'ibyubahiro, ivi ryose rizopfukama kandi ururimi rwose ruzokwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Rimwe na rimwe ibintu ntibivugwa mu izina ryabyo, ariko gusa byerekanwa nk'igicapo. Ntihigeze handikwa ko umugabo yitwa Yuda azohemukira Mesiya. Ibikorwa byaravuzwe kandi mu buryo bwiharije, izina ryagiye kumenyekana mu nyuma mu gihe cyo gusohora kw'ibyanditswe. Nuko rero mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 16, Petero yamenyesheje izina ry'igihemu yisunga ibiri mu byanditswe, ibyo Mwemu Yera yari yaratangaje kera mu kanwa ka Dawidi. Antikristo nawe nyene ntavugwa mu izina ryiwe, aravugwa gusa uko azoba ameze, ariko abamurikirwa na Mwemu Yera bose baramenya nk'uko bivugwa yuko uwo adaturuka mu Bayuda canke mu Bisilamu canke mu Burusiya, ariko aturuka ku mugwa mukuru w'amadini y'isi yose. Muri Ezekiyeli igice cya 36 gushika ku ca 39 turaronka isano riri hagati y'umwami w'iburaruko n'ubwoko bw'Isirayeli bwamaze bundi busha kwegeranywa no kugarukanwa mu gihugu cabwo. Inshuro nyinshi mw'ivyo bigabane havugwa cane uwo mugabo azova ku mpera z'iburaruko. Havugwa umwami w'Iroshi murongo 38. Abiyunze nawe havugwa mu mazina yabo nk'amoko. Hanyuma haranditse ngo ku mpera z'iburaruko izo ngabo zose amoko menshi ziri kumwe nawe. Niwitegure uhore ugabye, wowe n'amasinzi akoraniye iruhande yawe, ubabere umukuru. Igice ca 38 murongo 6 n'uw'indwi. Igitangaje nuko Uburusiya butari gusa iburaruko, no kuvuga haruguru ya Isirayeli, ariko buri ku mpera y'iburaruko. Siriya, Libani na Turkiya nazo ziri iburaruko, ariko ntiziri ku mpera y'iburaruko. Murabona neza ukuntu ibyanditswe byera bitomora neza ahazova umwami azokwegeranya ingabo nyinshi iruhande yiwe. Turatangaye. Imana yari izi ikintu cyose neza, hanyuma irabitubwira kugira ngo nivyasohora tuze tubimenye. Ibitugwanya bikomeye birashobora kuneshwa iyo umwansi wacu tumumenyeshejwe. Haraheze akanya gato kandi gushika nuno munsi Isilamu ibona ko umwansi wayo ari ubukominista nk'umwansi mubi wo kugandagura. Neza neza nkuko Isilamu yibwira ngo niryo dini ryonyene ku isi ryizera Imana imwe yonyene, kandi ko ritegerezwa kugwanira uko kwizera rikagukwiragiza mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba bwiza canke bubi. Uko niko n'abahakana ko atamana ibaho b'abakominista nabo biteguriye gukora. Iyi migwi ibiri itandukanye cyane kandi ataco ihuriyeko, biyunga kugira ngo baje kugwanya Isirayeli. Ni Imana ya Isirayeli yateguye ibintu ngo bigende uko kugira ngo ivyiyumviro bibiri bitandukanye by'isi, ic'Abisilamu n'ic'abakominista, vyiyunge mu karere Imana yahishuriye abahanuzi benshi, kandi aho igice kinini c'inkuru y'agakiza yabereye kandi ibandanya ibera. Nkuko umuhanuzi Zakariya yahanuye mu gice ca 12 murongo 3 ngo Yerusalemu izotegerezwa kuba ibuye riremera amoko yose. Haranditse ngo uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera amahanga yose. Abazogikorera bose bazokomereka bibi, kandi amahanga yose yo mw'isi azokoranywa no kuhagwanya. Ibyo byumvikana ko amahanga yose kubw'ibitoro vya petroli azohatirwa gupfukama agwanye Isirayeli.
hazoba gukoresha inguvu atari mu gisata c'ubutunzi gusa ariko no mu gisata ca gisirikare. Ukugabishwa kwatangajwe n'igisata c'amakuru c'amareta yunze ubumwe y'Abarusiya citwa TASS cavuga ko Turikiya itegerezwa kuva mu masezerano ya Atlantique NATO. Vyambereye ikimenyetso gikomeye. Mu kurondera natahuye ko Mesheki na Tubali bivugwa mu muhanuzi Ezekiel navyo biri muri Turikiya y'uno musi. Turashobora kubona ivyo ku makarata ndonda bihugu amwe ya Bibiliya. Turukiya nayo ibindi navyo nuko iri mu bihugu by'Abisilamu, nayo izohagurukira Isirayeli. Itangaza ko Siriya igomba kwinjira mu masezerano ya Varsovia, navyo byaje giturumbuka, ariko navyo bihuye neza n'ibihe bigezweho. Ko i Damasiko niho hari icicaro gikuru c'umuhari wo kubohora Palestine. Rero igisagara c'i Damasiko niho hazobera ibitero bikomeye muri kazoza nihasubira kuba imishamirano na Isirayeli. Umuhanuzi Yesaya yavugijwe muri Yesaya 17:1 ngo raba Damasiko ntihazoba igisagara ukundi, hazoba ibirundo by'amasakamburira. Ibihugu by'Abarabu birahamagaranira ku mugaragaro kandi vyeruye ku ntambara nyeranda. Ntibayisuko kuko yoba ari intambara yagenwe n'idini, ariko nuko Bibiliya yayise uko nyene. Bivugwa muri Yoweri igice ca 2:3, haranditswe muri Yoweri igice ca 3:9 ati enda nimwamamaze ibi mu mahanga, muti nimugabishe mugomore abahizi, ingabo zose nizigire hafi zidoge. Mbega ibi byose ntibiriko birasohorera imbere y'amaso yacu? Niba tutazi ko Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo bwatoranijwe Isirayeli, tuzogira ubwoba nitwabona ivyo bisohoye. Raba rero aho tugeze ubu. Ibihugu by'Abarabu byo uko biri niwe mwansi mubi w'Abisirayeli. Batangaje intambara nyeranda. Bagomba kandi gusubira gucanishamwo Egiputa na Isirayeli, kuko Ethiopia nayo izogira uruhara mw'iyo ntambara kandi izotegerezwa guca muri Sudani na Egiputa kugira ishike muri Isirayeli. Na Libya izogwanya Isirayeli kandi izotegerezwa nayo nyene guca muri Egiputa. Ezekiel 38:5. Mu ruhande rwa gisirikare, Uburusiya bwararonse uburenganzira ntayigayezwa bwo kwakorera, kwafatira ingingo n'imyimenyerezo ya gisirikare kandi burashobora gushika ku rubibe rwa Isirayeli. Ivyo rero bisobanura ko abahinga mu bya gisirikare bashobora kwitegura neza mu gushiraho ibyankenerwa byose byo kugwanya Isirayeli. Ku munsi uri izina, umugabisha w'ingabo azotanga itegeko gusa nawe amaze kurihabwa rivuye hejuru, nkuko handitswe ngo inyuma y'imisi myinshi uzoba umukuru wayo masinzi, hanyuma y'imisi uzogwanya igihugu. Ezekiel 38:8. Uku niko umwami uhoraho agize. Ego umunsi uwo ubwoko bwanje bw'Abisirayeli buzobaho umutekano uzobimenya. Niho uzohaguruka uva mu gihugu cawe ku mpera z'iburaruko, wewe n'amasinzi y'amoko muri kumwe. Uzokwigira imbere uze kugwanya ubwoko bwanje bw'Abisirayeli, nk'uko igifungu gitwikira igihugu. Hanyuma y'imisi nzoguhagurutsa uje kugwanya igihugu canje. Umurongo wa 14 gushaka kwa 16. Nzokugomora nkurongore, nzokudugana uvuye ku mpera z'iburaruko, ndakuzane ku misozi yo muri Isirayeli. Nzovunagura umuheto wawe wo mu kuboko kw'ibubamfu, imyampi yawe yo mu kiganza c'iburyo ndayite hasi. Uzogwa ku misozi yo muri Isirayeli, wewe n'amasinzi menshi n'amoko yose agukikije. Nzokugaburira ibisiga by'amero n'ibiguruka n'ibikoko byo mw'ishamba. Tubayeho ku mpera yo munsi
aho ubuvugishwa bwinshi bwa Bibiliya buriko burasohora imbere y'amaso yacu. Ubwa mbere, ibitero ku bwoko bwa Isirayeli biriko birategurwa. Hanyuma hazoba ibitero by'amadini y'isi yose munsi ya Antikristo bazogaba ku ishengero ry'ukuri rya Yesu Kristo. Nk'uko mu by'umubiri hariho isano ry'amaraso hagati y'urubyaro rwa Isirayeli na Ishumayeli, no mu by'umwemu hariho isano hagati y'ubukristo bw'ukuri n'ubukristo bw'ikinyoma. Nico gituma Ishumayeli na Isaka bose biyita ko ari Aburahamu, kandi niko byari biri. Aba Antikristo n'abakristo bose biyita ko ari ab'Imana, ko ariyo se wabo. Birakwiye kugereranya iby'umubiri n'iby'imwemu kugira ngo dushobore kubona muri rusangi, kugira gutahura neza ibiriko biraba kandi dukurikire neza ibihe. Umucanwa kumara imyaka 7. Dufatiye ku muhanuzi Ezekiel mu gice cya 39 umurongo w'9, ibikorwa byo gusanura ibyononyo n'intambara ikomeye ya nyuma bizotwara igihe kingana n'imyaka 7. Nico gihe kirekire kizokoreshwa kugira ngo haturigwe ibisasu n'ibindi bikoresho by'intambara. Hazokenerwa imyaka 7 ngo haturigwe ibikoresho byose by'intambara bizoshobora kwaka. Biragoye kwibaza ko azoba ariyo ntambara ya nyuma ya Harmagedoni nk'uko biri mu byesho Yohana 16. Izoba inyuma y'uko igikombe ca nyuma c'uburake bworaho kizoba kimaze gusukwa ku isi, no kuvuga inyuma y'izamurwa ry'umugeni. Hazoba ari mu byago bikomeye. Nibyo kwiyumvirwa ko ibigwanishwa bizoturigwa inyuma yo gutangura inganji y'imyaka 1000. Ivyo byose byategerezwa kuba imbere. Mwene Data Branham yarashimitse kandi afise impamvu ko isi itegerezwa gutegurwa mu ntambwe 3 imbere y'inganji y'imyaka 1000. Aravuga ati, ubwa mbere mu gihe ca Nowa haje umubatizo w'amazi mu gihe c'umwuzure. Ubwa kabiri Yesu Kristo yasheshe amaraso yiwe ku isi kugira ngo yishuze ibyo afitiye uburenganzira nk'uwabyegukira ubwa mbere ku bacunguwe kandi no kuri iyi si. Ubwa gatatu hategerezwa kuba umubatizo w'umuriro no kwezwa imbere y'uko inganji y'imyaka 1000 itangura. Ibyo abivuga afatiye kuri Petero wa kabiri igice cya 3, hanyuma agashiraho ikiraro hagati y'ibyesho Yohana 21 na Yesaya 65. Aravuga ati, ni gusa nyuma yo kwezwa n'umuriro niho bizoba bibereye ko umwami ahonyoza ibirenge byiwe ku musozi wa Erayoni akinjira mu bwami bwiwe. Amatati dusuzumye hano yatwegereye mu buryo bufatika. Nta muntu n'umwe ariho ku isi yo kuyita ko yoba umujanama mwishikira w'Imana, ariko dufashijwe n'umwami turihweza ibiriko birashika tumurikiwe na mpwemu yera, hanyuma tukabitangaza igihe cyose mu buryo bihuza n'ivyanditswe byera. Impera y'ibintu byose imaze kuba hafi by'ukuri. Turashobora ukundi gusha kurongorwa ku rufatiro rwa nyuma twerekwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Ese ingene dushimira Imana kuba yararungitse umukozi wayo umuhanuzi Mwene Data mukundwa Branham. Yamurungikanye ubutumwa bw'ubuhanuzi, uguhishurirwa ijambo ry'Imana n'inzira z'agakiza k'Imana. Ni kubw'ibyo twaronse kubona byose muri rusangi mu gihe c'iherezo. Gushinga amashengero. Ikigwa cyo gushinga amashengero mashasha carashizwe ku rutonde rw'ivyihwezwa na bamwe. Abo tudakekeranya bafise ivyiyumviro binyuranye n'iyo ngingo. Hama hariho abantu abo bari hanze bagomba kwishimagiriza ikintu,
hari mbere bamwe muri bo bitayeho ubwoya mu gishingo c'intama. Aho mwemu akorera by'ukuri, ishengero rirakogwa atawukeneye gufata ingendo zirezire afise umutwaro wo kuja gutanguza amashengero. Guhera mu gihe c'intumwa, bene data batandukanye barakorera hamwe mu bibanza bishinzwe, hanyuma bagashiraho abazezwa shengero. Aho by'ukuri mwemu w'Imana ariko arakorera, nta bihari bibaho kuri iki canke kiriya, bikogwa nk'uko Bibiliya ivuga. Ahantu hose haba ibihari n'imivurungano bidahera, si Imana iba ibifisemo ikiganza cayo, ariko n'abantu. Umukozi w'Imana wese afise ishengero rimwe afata nko muhira iwe. Hano Ikete uwa gatandatu umwami yampaye itegeko ntabanduka ryo gushiraho bakundwa bene data Rusi na Schmidt nk'abazezwa shengero. Ibi byabaye bishigikiwe n'ishengero ryose imbere y'uko ntangura ubukozi bwanje bw'ingendo. Ubu rero ntitukiri ku ntango, ariko turi ku iherezo ry'igihe c'ubukristo. Si igihe c'uko umugabo yiyubakira izina hanyuma ngo ashinge munsi y'uburongozi bwiwe ishengero nyakarambi. Ubu ni igihe co gusohora ishengero mugeni hanyuma rigategurirwa umukwe, kandi ibyo ntivyisunga imikorere y'ayandi madini amaze gushingwa. Birakwiye kwiyumvira ingene mwene data Branham yari afise ishengero rimwe yafata ko ari imuhira. Mu myaka y'ubukozi bwiwe yose ntiyigeze ashinga irya kabiri. Iyo akora ivyo, yari kuba akurikiye amakanda y'abandi bashinga amashengero, gutyo rero yari kuba ashize mu bibazo ubukozi bwiwe bw'ubuhanuzi. Muri kino gihe umwami yaduhaye ubutumwa butumbereye ku bwoko bwose bw'Imana, aho busanzariye mu makambi menshi. Mwene data Branham yararonse ukwerekwa kudasanzwe. Ari muri mwemu yadugijwe atwagwa ahantu ho mwijuru, kandi akabona iruhande yiwe iburyo n'ibubamfu ibiti bibiri biriko ivyamwa vyinshi. Ijwi ry'umwami ryarumvikanye riramubwira riti, kimwe muri ivyo biti gishushanywa n'abizera bimatanya n'ubutatu, hama ikindi abizera bimatanya n'ubumwe, abanyabumwe. Yari hagati y'ivyo biti bibiri, arabifata mu biganza vyiwe, arabinyiganyiza n'inkomezi ziwe zose. Ivyamwa vyinshi bimukorokerako. Uko kwerekwa ntigukeneye insiguro nyinshi. Nta kamaro na kamwe kariho ko guhindura gahunda y'Imana nk'uko yayiteguye muri kino gihe c'ubuvugishwa mu mugambi w'agakiza. Ni uno munsi ntahuye igituma igihe jewe nahamagagwa umwami yarambwiye ati, ntiwitwararike ibyo gushinga amashengero nyakarambi, kandi ntuzokwiragize n'icegeranyo icyo ari cyo cose c'indirimbo. Ndabasaba umwe wese gusuzuma niba amadini yose adafise ibimenyetso bimwe, ni kuvuga ibimenyetso biranga idini. Yaba amashengero yigenga canke ayegukira igihugu, canke imihari y'abishize hamwe canke ayandi mashengero, bose bashizeho inyigisho ziva mu nyigisho zabo, kandi bishize musi y'icicaro gikuru. Hanyuma basohoye icegeranyo cabo c'indirimbo kugira ngo berekane icerekezo cabo gisha co kwizera kwabo ugereranije n'abandi. Naho biruko, umugeni jambo si ishami rihomekwa kw'idini, ni igituruka mu rukundo rw'Imana nyene ububasha bwose biciye kuri Yesu Kristo, kandi ryashizwe ku ruhande kugira ngo ribe iry'umukwe Mana. Mwene Data Branham yaravuze ano majambo akurikira ngo, muri iri kanguro rya nyuma nta dini rishasha rizosohokamwo, ahubwo ni ishengero mugeni.
amashengero nyakarambi arahuye neza na Bibiliya, ariko avuka nk'uko yavuka mu gihe c'intumwa, biciye ku gikorwa ca Mpwemu Yera. Ishengero nyakarambi ryose rigira umuzezwa shengero ari mu gikorwa muri iryo shengero nyene uwo Mpwemu Yera aba yashizeho ngo aragire umukuku w'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 20:28. Mu gihe rero bene data bo muyo hanze yaryo binjije igikorwa cyo kugenzura kugira ngo baganze ku yindi migwi, haba harengeranye. Uko niko ishirahamwe ry'idini ryatanguye, niko kandi guhera ico gihe ayandi madini yose yagiye araryigana. Ivyo bitangura uku gukurikira: umwene data umwe yiyita ko ari intumwa canke ikindi kintu kidasanzwe, hanyuma avyemeza abandi, bagaca bakora inama y'abakozi yo kuvyemeza, bikarangira bafashe ingingo z'ubwenge bwa kimuntu. Izo ngingo bakazitirira ivy'impwemu, hanyuma ivy'umuntu bikaba bitanguye, ariko ni ya nikorayizme ya kera yongeye kuboneka. Ibyakozwe n'intumwa twarabisigiwe nk'ikintu co gufatirako kidahinduka. Bavuga ubutumwa aho hose, huguruka umuryango, mu rusengero, mu masinagogi, mw'ibaraza rya Salomo. Abizera barakoranira hose mu mazu. Aho niho habera ugusangira mu masengesho, mu kumanyagura imitsima. Bari bagize umugwi w'abera. Birahuye na Bibiliya ko izirici mu nzu y'ubwoko bw'Imana haba ihuriro ry'abantu benshi kugira bumve ijambo ry'Imana, kandi birahuye na Bibiliya ko mu bibanza byinshi haba ibikorane by'amasengesho no kumva ijambo ry'Imana. Ariko ikibanza ku kintu cose, turakwiye kuronka ikibanza natwe Imana yatubikiye. Aho rero tuzogira ukubona neza ibikorwa by'ishengero, kandi tuzokubaha amategeko y'Imana. Ntimureke ngo hagire uwubagora. Bihuye na Yuda 17:21 ngo mu minsi ya nyuma hategerezwa kubaho abazana kwitandukanya n'ibice mu bwami bw'Imana. Bivugwa kuri bo ko batagira Mpwemu Yera, kandi nubwo biyizera ko ari ab'impwemu bakitwara nk'uko. Aho niho hari ikibazo gikomeye. Icemezo cyo kuba umwizigirwa. Kwiherezo rya rino kete nabahaye isubiramwo ry'isezerano hamwe n'icemezo vyanditswe vyakogwa n'abizera bo muri Branham Tabernacle, nkuko nabihawe nk'inyandiko ya Mwene Data Branham yanditswe n'intoke. Ntiyari afise umunyamuryango n'umwe yari yanditswe, ariko yari ashaka icemezo yuko abo bose bazofata nk'ama Branham Tabernacle i Jeffersonville nk'umuryango wabo wakavukire, ko bazoja inyuma yiwe ataco bisigarije. Yashaka kwirinda kubangamirwa no gukora ubukozi bwiwe, anegurwa hagati mu ikoraniro ryiwe, ari navyo bizana kwirema ibice. Kuri twebwe ni inyubako umenga ntisobanutse, ariko nivyo umwami yari yamutegetse. Niba dushaka kugira umwimenyerezo w'uguheraherezwa kw'ishengero no kuronka umuhezagiro wuzuye w'Imana, harakwiye guhera urusaku, kuko rumeze nka kanseri ijya umubiri, kandi dukoreshe umwanya kubw'amasengesho. Uri ku ruhande rw'umukozi w'Imana yahamagawe akarungikwa, nayo aba ahagaze ku ruhande rw'Imana. Amajambo: ndatangaje icese
gushigikira Branham Tabernacle rirongowe n'umwungere waryo Revera William Branham, kandi ibyo nzobikora muri gahunda zayo zose. Ndasezeranye ko atakintu kibi na kimwe nzovuga kuri Mwene Data Branham canke kuri gahunda ziwe, kandi nzokwihaniza n'abazobikora. Nzomuvugira yaba ari mukuri canke mu makosa, nkuko nawe avugira Imana. Amen. Ukora ku ruhande rw'Imana, Mwene So Ewald Frank.